Ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu ca Angola John Lourenço vyabereye mu kibanza Place de la République ahubatswe icibutso citiriwe umukuru w'igihugu wa mbere yarongoye Angola Antonio Agostinho Neto. Uretse abanya-Angola, ivyo birori vyitabwe kandi n'indongozi bavuye mu bihugu bitandukanye. Uburundi bukaba bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza nabo bari bagendanye. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'irahira ry'umukuru w'igihugu John Lourenço, akaba yizewe n'abanya-Angola ngo abandanye kurongora ico gihugu ku ncuro igira kabiri. Uwundi yarahiye n'icegera c'umukuru w'igihugu, rikaba ribaye irya mbere umukenyezi abicegera c'umukuru w'igihugu ca Angola. Ao tomar posse ao cargo de vice-presidente da República, idefire y'abari mu nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano n'ibindi bikaba navyo biri mu vyaryoheje ibirori.